Mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, Onezime Harubuntu icegera c'urongoye ikigo cyo kumenyesha amakuru atangura ashima aho ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bugeze, akavuga ivyo afatiye ku cegeranyo mpuzamakungu giherutse gushirwa habona n'urunani rw'imenyesha amakuru bitagira imbibe, aho Burundi bwaduza amanota ashika 13 ugereranije n'umwaka uheze. Namusi rero uburyo bw'amakungu Burundi bwari yongeye hafi amanota 13 ko kare bwari ku bihugu 180, igihugu cy'u Burundi cyari kigira 160 aho ni mu mwaka wa 2019, ariko no munsi muri raporo yatanzwe mu mwaka uheze n'ubwo igihugu cy'u Burundi kigira 147 mu bihugu 180. Mugo turavye guteranije intambwe igihugu cyacu cy'u Burundi cyagize, n'uvuga ko ico cambere mu isi, kuko nta kindi gihugu berekanye coba cyarashoboye kuronka amanota nk'ayo 13, kuko n'ibindi usanga byongereje amanota nka 1 canke 2 canke 5. Rero biboneka yuko uyu mwaka nubwo kubera akahise bagiye baduha amanota atari meza, ariko biraboneka yuko iyi raporo iheruka gutangwa n'iki bita Reporters sans frontières ya Burundi, twavuga ko ari bwo buri imbere ko bwagize amanota menshi meza gusumba ibindi byose. Amakuru ajyanye ubwigenge bw'amakuru mu Burundi birahari n'umunsi nta mumenyeshamakuru apfunzwe. Ibimenyeshamakuru byari vyugawe ko birugururwa, aho turazi nka radio Bonesha no munsi kwirasamirana nyuma yuko nyene cyubahiro umukuru w'igihugu asavye urwego sense rurongoye cyangwa rukurikirana ibimenyeshamakuru ko hoba ibiganiro n'amaradio yari yarugawe. Turashima rero ko ibiganiro byaratanguye, abajejwe ikigo sense bavyumvise kabiri baca barabishira mu ngiro. No munsi amaradio yari yugawe akaba maze kugururwa nka radio Bonesha, ariko navuga kimenyesha amakuru iwacu kikaba gikora cisanzuye. Rero umuntu yavuga yuko mu gihugu cacu kubijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru hari intambuko ikomeye, ariko aho nagira mvuge no muri ivyo bihugu vya rutura nta hantu hamwe usanga hari ubwigenge samples, ariko mu ijambo rimwe turashima uno munsi uko ibimenyesha amakuru byifashe n'ingene birakorana na leta. Havuga yuko muri kino gihe baza n'umunsi mukuru ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi bumeze neza. Mushikiranganje ajeje kumenyesha amakuru, ibinyamakuru, amaposta n'ubuhinga bwa none, Marie Chantal Nijimbere agaruka kuri ico cegeranyo, akanavuga ko leta y'u Burundi nayo ifise ico yakoze kugira ngo ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bandanye butera imbere. Akanagaruka kandi ku buryo leta yategekanije ko buzofasha ibimenyesha amakuru mu guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu. Kaba kabaye n'akaryo ko gutanga ubushimwe ku maradiyo n'imbonesha kure hamwe n'ibinyamakuru vyandika biciye ku rubuga ngurukana bumenyi. Ibinyamakuru vyabaye ivya mbere bikaba vyaronswa ibahasha ry'amafaranga 1,500,000 y'amarundi hamwe n'urupapuro rw'iteka. Imbonesha kure y'igihugu Radio Buntu, ijwi ry'umukenyezi n'imfuvyi ikorera mu ntara ya Ngozi, ikinyamakuru Honuvo hamwe n'intege akaburungu BI akaba ari byo vyaje mu kibanza ca mbere. Nayo ibinyamakuru n'amaradiyo vyaje mu kibanza ca kabiri bikaba vyaronkejwe imashini imprimante hamwe n'impapuro n'ibikoresho bijana na decoder. Bakaba banemerewe ukwezi kugukurikirana Star Time ku buntu. Festin Ntumvamabwire, umuyobozi w'ikinyamakuru Honuvo kiri mu canaronse utwo dushimwe, arakengurukira abatunganije iryo higanwa kandi nawe nyene agashimaho ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bugeze. Ariko kubwiwe abona ko hobandanya hatunganywa inyigisho zo kungura ubumenyi abamenyesha amakuru na cane bashasha mu mwuga. Uhimbaza uno munsi ni ikintu ciza cyane, biratuma haba leta, abantu abenegihugu bumviriza amaradiyo canke basoma imenyesha amakuru canke baraba imbonesha kure canke n'abamenyesha amakuru bwabo, umwe wese akubita agatima mpembero akiyumvira ati agahaze nakahe, kavuga atazi iki, reka
ko hazi iki turabingene twitera umuti kubera no guhoza ko ubwigenge no guhoza ko twashimye cyane ko ikinyamakuru cacu Le Renouveau cyashoboye kugomwa ariko kandi twavuga ko ibinyamakuru hano mu Burundi dukora neza cyane twese gusa nuko muri benshi hamatwogwa umwe nitwari ko nkari ubushimwe twese ariko kandi agashimwe ka Renouveau canke akarungi agashimwe kahawe abandi bose twese twavuga ko ariko imwe vyerekana ko urwego rujejwe gucungera nyine ibimenyesha makuru bikora n'amashami kumenyesha makuru bashima cyane uko abamenyesha makuru bitwara mu gihugu cacu ivyo rero kandi bigatuma abamenyesha makuru bashobora kugira umwete gusumba mu gihe babona ko ivyo bakora hariho ababikurikirana kandi hariho ababishima tugashima rero uko byagenze kandi tugasaba abajejwe gucungera uko ibimenyesha makuru bikora kwama baraba bakadukebura bati aha mwakoze uku na kuriya kugira ngo umugabo kumenyesha makuru ubandanye utera imbere bwa bwigenge twifuza bubandanye kuboneka ariko buboneke hakurikijwe akarangamutima k'umugabo kumenyesha makuru hamwe kandi n'itegeko ryo kumenyesha makuru tugashimira na leta ko biboneka ko yitayeho cyane ibijanye n'umugabo kumenyesha makuru nkuko byavuzwe twoshimira rero abateguye iryo higanwa AFJ na CNC kuko bashoboye kugira iryo higanwa kugira ngo abamenyesha makuru tubandanye turaba tumenye ko baturaba tumenye ko batwumva tumenye ko badusoma hanyuma tumenye aho tumaze kugeza nibaza ko umunsi mukuru mpuzamakungu uja muri urwo ruhande kugira ngo turabe aho tugeze turabe kandi intambwe dusigaje turabe ivyo twokosora dushime n'ibyaranguwe mu mwaka ibintu byose birigo ntushobora gutangura uno munsi ngo uvuga ko uzi byose kandi ujya mu ntayo aje akimushasha wewe umaze igihe utegerezwa kurondera ingene ugufasha kuko nawe burya hari umuntu yagufashije muri kahise ku bijanye n'abamenyesha makuru bashasha binjira mu mwuga wo kumenyesha makuru mu binyamakuru mu maradiyo ma televiziyo mu binyamakuru bitandukanye bo kwama bashira imbere kubanza kwigisha abo bantu uretse ko aya mashirahamwe yo kumenyesha makuru afasha mu kwigisha uwo mwuga ku bashasha ndetse no kubakera ko umwuga wo kumenyesha makuru kubandanya utera imbere kandi kwiga bihoza ko mu binyamakuru bitandukanye boshiraho uburyo bwo kwama bigisha ibijanye n'umwuga abo bahije kwakira abamenyesha makuru bashasha kugira ngo nabo bandanye batera imbere kandi turazi neza ko henshi birakogwa naco gituma mubona ko umwuga wo kumenyesha makuru mu gihugu cacu wifashe neza cyane. Uwo munsi mpuzamakungu kabusanzwe uhimbazwa buri wa gatatu Rusama uko umwaka utashe mu Burundi uyu mwaka ukaba wahimbajwe ku civugo kivuga kiti inkuru nk'itunga rusangi.